Mami gute umeze neza hewe ndakubaza umukobwa yitwa Merivera ava mu Rugombo woba hari aho umuzi ari ino nawe yene asanzwe ari ino yitwa Merivera yambwiye ko ava mu Rugombo akora ahantu akora je ndahazi twahuye ngiye gukorera mushiki wa boss nsanga nawe akora kwa inabukwe w'uyo mushiki wa boss none uwo Merivera yaramaze amezi 4 agwaye. Ayo rero n'amezi yamaze adakora yahagaritse akazi aryamye aremvye adashobora gutambuka haja gukora y'undi mukozi. Rero ngize mbaze umushiki wa boss ati mbe Merivera yoba yaratashe canke yarakize arambaza ngo yarakubwiye ko agwaye camvuga ati none Merivera ntagwaye taragwara ninde yabikubariye ncamvuga nti niwe yabimbariye ngo yabikubariye ryari ngo mperuka kuvugana ryari ndahora burya aciye ambwira ngo yaratashe mugabo ngiye mbona afise ubwoba bwinshi mu maso kandi nca ndibuka umukozi wiwe nyene aheruka kuza ngaha tumarana indwi zibiri uyo mukozi yambara impuzu za Merivera yoba yarapfuye Merivera yoba yaratashe arazimuha arazimugabira bimeze gute biciye bincanga kandi nciye mbona uyo mugore afise ubwoba gerageza ubaze mu banyarugombo wowe uzi wumve ko boba bamuzi canke nawe wowe umuzi atara Merivera ashobora kuba yarapfuye atarapfa naho barindeye ko apfa bace kumuta ego ni muri ivyo bintu bibiri ndafise nimero z'uwo mushagara mu Ethiopia asigaye aja gukora iya quiz asigaye aja gukora iyo yahora akora ego ndazifise reka ndamubaze nawe uwo mukozi kandi yari yaje yambaye afise impuzu za Merivera nizo yahora yambara aguma azambara umva rero sinabura kugira ubwoba ko iminsi yose twabonana yaba jewe ntafate yiwe mfise kuko iminsi yose twabonana yaba jewe yaba we nta telefone twaba dufise nari naramusavye n'inimero yiwe ya telefone ntayo yarazi ku mutwe ntiyaragikoresha telefone abana baho bari barayimenye eko ntafate yiwe mfise kweri ntayo ariko nge ndamurondetse kuri Facebook ndabiko ndamubona ndumva izi audio ziratomoye neza yuko uwo muntu udashobora kumutora izo audio ziratomoye neza ko uyu muntu mudashobora kumutora kubera yuko ba Merivera ni benshi ahubwo abantu baba baratakaje uwitwa Merivera w'iwabo mu Cibitoke canke nimba hari yo yaratashe nibace babimbwira muri commentaire canke badutelefone kuri za nimero zacu +358 46 58 33 guteranya 358 46 hari igihe usanga agwaye aremvye twamutabariza hari igihe usanga yaratashe amahoro akaboneka mu magenzi yuko uwo Merivera yatashe ego zamugerageza iyo mubonye abagenzi banyu bari mu bibazo mubatabariza hakiri kare kuko nk'ibi iyo mba narabibonye nkabishira ku rubuga nkaca telefone sebuja baca bamuhitika agataha vyihuse canke nkaca nca ahandi hantu nkamurondera itike agataha mugabo nkaha ntaco twakoze nta nico twokora nk'ubu tutabanje kuronka amakuru akwiye jewe inimero ya mabuja ya mabuja wa Merivera nayironka gute inimero ya mabuja wa Merivera nayironka gute kandi Merivera namumenye kubera ninja kwa mushiki wa boss gukorayo Merivera nawe akaba akora kwa inabukwe wa mushiki wa boss umva nabimenya gute hanyuma rero umviriza bagumye bahagaritse umutima ubundi bahejeje kuza kumbaza neza rero amakuru vya nyavyo je nababwiye nti
jewe nta bintu vyiwe nzi, usibye ko akigwara yahise abimbarira ko yagwaye kandi agira atahe ko agwaye atagishoboye akazi. Buriya rero mushiki wa boss aciye ambwira ngo Merivera ngo yariko arakoropa agasuka amazi hasi ngacara ngo aranyerera ngagwira urubavu, kuvanaho ngo biranka akahaguruka, biranka akahaguruka, barajana kwa muganga ngo baravuza biranka, baravuza biranka, basubizayo vyanka. Ubu rero ngo muri ino misi baraha ngo Merivera ngo baramurungitse mu Burundi ngo yaratashe. ndabaramukije inshuti zanje mumeze neza. Aha hari ikintu ngomba kubabwira nyuma y'uwo murundikazi ariko aratabaza. Aya n'amajwi nahawe n'umuntu. Hari chance ndamufasha amajwi hanyuma amajwi aca arononekara, sinabaye nkiyabasangiza amajwi y'ikiganiro nagiranye n'uwampaye ubu butumwa, ariko yaciye ampa amajwi y'umuntu nawe yamuhaye amakuru. Ni umurundikazi aba mu Cibitoke, aturuka mu Cibitoke ari muri Saudiya, niwe yatanze ayo makuru ayaha mugenzi wiwe umurundikazi wo muri Arabia Saudite nyene, bavuga ko uyu mugenzi wabo batakibona Merveille. Ni ukuvuga rero ikintu kihari ngwiki, nshaka umurundi wese wo mu Cibitoke yoba yaratakaje umuntu azwi kw'iri zina aca ndondera. Hano sindiko ndavuga ngo yaratakaye, oya ni kurondeza naho yatumenya amakuru y'ukuri. Ashobora kuba yaratashe mumva ko nabo bakekeranya ntawe ubizi. By chance rero uwo twaganiriye yamufasha amajwi yaciye anononekara, mugabo nawe ntiyari yishimiye ko ndabitangaza navyumvise. Niba banje bafise ubwoba mbona ko sinabitanga ni bibi nyene, kumva umenga nubwo havuye avyemera ngira n'Imana yaciye ibikorera bica biratakara. Nta majwi we nayuguru yarahakuguruka, natangaye ahubwo n'ubwa mbere vyabaye. Rero uku ni kurondeza uyu muntu twumve yuko yoba yaratashe, ntituzi ko yataha ko yapfuye canke ko yatashe mu Cibitoke. Abiwabo muce mundondera mu vy'ukuri mumbarire muba mukoze, canke ababuze umuntu mumwe amezi aheze, kuko namusavye nimero z'uwo mu Ethiopia kugira ngo tuvugane ntarazimpa, mundondere mumbwire turondere uyu muntu twumve ko yoba akiri muzima. Ibi vyodufasha ko dukomeza kwitaho no gutabariza ababurirwa irengero canke abahura n'ibyago bitandukanye muri Arabia Saudite. Hanyuma ikintu nobabwira nk'inama, iyo ufise ingorane nk'izi udafise telefone, udafise telefone canke udafise uburyo bwo gushikira telefone, warayaswe canke bakwimye wifi, tora ikaramu wandike turya tunimero twawe uturaba mw'itelefone, hanyuma niwahura n'umuntu umuhereze ka gapapuro wanditseko za nimero. Ibi birafasha kuko nko mw'itelefone harimwo inimero za sobuja yamanukiyeko amafaranga, urashaka kuzibona ukazandika ku gapapuro. Niba udashobora kuvugisha umuntu wo mu Burundi, nkaha iyo bampa inimero za sebuja naca menya ikibazo cose uko cyagenze vyihuse cane, ndabinyarutsa cane gose. Ibi kabisa nta n'umwanya bimara kumenya ko ariho canke yapfuye, 0 seconde barabimenya. Rero twizeye ko ahari, ariko bamwe baba bahari naho nyene, ni ukuvuga ngo duca tumenya uburyo tumutabariza vyihuse kugira ngo atahe, kuko barya abantu babugaranira mu nzu bakabagira abacakara canke bakabagira ibimazi kubera bazi ko batagira abiwabo, nta kindi. Babonye uw'iwabo ahari ariko aramukurikirana, yewe bangana iki abo bamaze gukiza bagomba bapfe barabugaranye mu nzu basigaye bameze nk'imizimu. Ariko birangira vyose birangira, murambabarira hari umuntu yanyandikiye ngaha nawe nyene ngo yagize ikibazo ngo yarungitse amafaranga none n'ubu ngo bayamuhinduriye mu marundi, ngo barase kumuha amadolari. Ahubwo reka ndanababarize mu bantu banje, abantu muriko murarungika amafaranga mu Burundi mw'iyi misi, uwo munsi igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, mwebwe barabarungikira mu madolari bigakunda, kuko maze imisi 2 nakira abantu bambwira ngo bagiye kuri Western ngo bagaca bababwira yuko ngo amafaranga yabo ngo
ngo bitakunze ko bahindura amadolari, ariko sitavyemera ntibibe ivyo bintu, kuko iyo urungitse amareyare ahazotorwa ayo mafaranga ntihaba ari iwawe. Iyo yariko ari intambamyi y'igihugu c'Uburundi, mugo Uburundi ntibuvyanka, oya, ahubwo none mwe murungika mw'iyi minsi barabahindurira mugatora amadolari. Ariko jewe bwanje ndazi ko mw'iyi minsi nabikoze ndiye ngaha mu Burundi bagatora amadolari. Sinzi muri Saudiya ko bidakunda yuko umuntu arungika hanyuma hariya ngo batore amadolari. Rero muratubwira muri komantere, burya iyo nje ngaha akantu kose mvuze kaba gafise ikintu gashaka kwigisha mwebwe muri mu bihugu by'Abarabu, uza gukurikira muri komantere yumve yuko ari ndabuja muryamiye canke iki. Burya ikiganiro kinini n'uwo muntu hirya y'ejo nariko ndavugisha, hirya y'ejo n'ejo ndiko ndavugisha mvugira uwo vyashikiye ivyo bintu. Burya ikiganiro kinini cane gose, kinini kinini kinini, nawe nyene anyemeza yuko yarungitse amafaranga mu buryo bwiza, yuko ngo bamwankiye kumuhindurira ngo ntuzenya mu madolari. Naramuvugishije umwanya munini, ariko vyarangiye tutumvikanye neza, kubera ko wewe sinovuga ngo yigize iki, nyene yigize umuntu hatari cane, arishavuza ya ngo ndiko ndamutera stress. Mugabo gusa yaranyemereye ko mahera y'utaha bazojana n'umukozi kuri banki, hanyuma ngo wenyene akayirungikira. Nico kintu gikomeye. Aya mbere mugo ntiyashoboye kuyagarura, mugo yaremeye yuko aya mahera azokurikira ubwa kabiri, azojana n'uyu muntu kuri banki, hanyuma akabasha kuyirungikira wenyene mu buryo bwizewe. Urumva ko nicyo n'ikintu nashitseko cyiza, nta ngorane. Navuze ati imiruhomba yuko ari rimwe, ariko next time nimwashaka kurungika amafaranga uko yemeye ko azojana n'uwo mudame wawe kuri banki, hanyuma wenyene akirungikira, nta ngorane. Nuko twabigize kandi neza ko vyaciye bigenda neza. Nuko rero mweze mufata utunimero mwandikeko nimero zanyu z'abantu runaka, agapapuro, mugiye ahantu murantunga, mugiye ahantu muce mugahura n'uwanyu mumuhereze ka gapapuro, birashobora gufasha. Munyumve neza, ugiye ahantu genda wanditse ku gapapuro nimero zawe, zaba mu Burundi, iza bose, izo kuri ofisi. Ivyo urabiraba, niba udafise rezo mu telefone yawe urashobora kuja muri contact ukabona nimero ukazandika ku gapapuro. Harya uba hariho amakaramu, barya bana bafise amakaramu, ibi ikaramu n'agapapuro wandikeko bukebuke. Niba utazi kwandika neza ibiharuro ubibona, gerageza wandike birya biharuro nyene, hanyuma uce wigira. Uhuye n'umuntu uwo ari we wose ukamuhe. Aha ndavuga nk'abantu basohoka bakaja mu miryango, canke ushobora kuja kwibarabara gutiyarara ukabona umuntu ugaca ukamuha. Urumva? Niba umwarabu mushobora guhura kwibarabara ugaca ukamuhereza, ukamuhereza ako gapapuro gusa. Uzibona yanditse message akandikira umuntu, reka ndabatera inkuru. Vyarigeze gushika umuntu umunsi umwe, yandikirwa n'umwarabu, aranyandikira arambwira ngo nahuye n'umuntu ngo aca ampereza ngo izi nimero. Urumva? Ngo n'umuntu ngo yonze gose, ngo yonze cane, ngo yirabura. Ngo ntiyarazi icarabu, ngo yampaye izi nimero zonyene gusa. Wewe rero yarinyandikiye ntiyarazi ivyo arivyo. Je nabwira ati je ndi umuntu akunda gufasha abantu bafise ingorane ngaho muri Arabiya. Ngoke ngo uwo muntu ngo yampaye ngo izi nimero, ngo agapapuro kariko nimero zibiri. Nsanga nimero yamuhaye hariko nimero ziwe n'inomero za bose wiwe. Murumva ukuntu yagikoze neza. Ikibazo naruhutse menye yuko nyamuntu bamwatse telefone kandi ari mu ngorane zidasanzwe, nakize kwandikira sebuja gusa. Yaramaze nk'amezi ngo 3 ataboneka ku murongo. Ndamubwira ibintu vyinshi, ndazi ivyo namubwiye sinabibabwira ngaha, ariko umwanya mutoya nagiye mbona nyamuntu andondera, arira, ambwira ngo ansabira imigisha. Arambwira ati ibintu bibaye n'igitangaza, mbonye boss azanye izi nimero zawe, acanyereka ambwira n'ivyo mwaganiriye, ati sinavyumvise neza, ati mugo we narigeze kukumva. Hanyuma abaratabawe vyakurikiye, muravyumva ko boss yagize ubwoba, amuha wifi, ivyayemeze nabimera neza. Umwanya ni mutoya sinovuga vyinshi, mwavyumvise iciza co kwandika utunimero mukaza kuduha abantu. Murakoze.
reka turabe ko umuntu twamutora mu kurangiza abiwabo w'uyu muntu mpa amakuru ariho ntariho muraheruka kuvugana muheruka kuvugana ibi ndabikeneye kugira ngo nifashirize umuntu wacu murakoze